inyuma yuko urugamba n'ivyifuzo vya Paul Kagame igihugu c'u Rwanda, leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, eka abari nyuma n'abafatanya bikorwa bose ba Paul Kagame, RDF, AFC M23, Red Tabara, Twigwaneho, imbwebwe za Sarambwe baboneye ko uko babikeka canke uko bari barabiteguye bitari bukunde ngo kumvo zuko mu migambi yabo batari bitetse ko igihugu c'u Burundi canke FDNB, kuko nico gisirikare kimurasirazuba bwa Kongo cagiye kuzimya umuriro no kugarukana ituze ku mubanyi ari we RDC bivuye ku bushake bwa leta ya Kongo, Tshisekedi, umubano mwiza afitaniye na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'u Burundi mwarose ko hari indi bihugu byagiye biravugwa ko vyagiye gusahiriza, hari Tanzania, Angola, eka n'ayandi makuru nkuko mwagiye murayakurikirana hano kuri Free Podcast TV canke kuzindi mbuga. Paul Kagame n'abamufasha bikanguye barabona ko bitari bukunde. Hari amakuru n'ivyifuzo vyinshi by'igihugu c'u Rwanda bifuza ko leta ya Kongo, leta ya Tshisekedi yoshira mu ngiro kugira ngo babone guhagarika intambara canke ngo kubivamwo bave mu rasirazuba bwa Kongo burundu. Izi strategy nago bandababwire ntaraja mwidonido ko ariko ari mikenyuro Paul Kagame n'abamufasha gusahura kwica murasazuba bwa Kongo nizo bamye bakoresha kugira bashire igikenya igitsure ku ndongozi za Kongo kugira abandanye araba metre basahura ibijanye n'ubutare eka nagataka ko murasirazuba bwa Kongo. Iyi mikino canke bino barabikoze kuri Joseph Kabila, barabikoze kuri Laurent Desire Kabila eka no kwa Mobutu, mu nyuma birangira batumvikanye. Tshisekedi rero baramusuzuguye na manaye babwiye bibajije mu civile birangiye bibakomeranye. Hano imbere yanje ndafise amakondisyo agera kurane Paul Kagame igihugu c'u Rwanda, inkotanyi, RDF, AFC M23 begeranye bose hamwe mu nama ngo baheruka gukorera hariya mu gihugu c'u Rwanda. Hakaba harimwo abahanuzi bamwe muri abo bampatse ibihugu bababwiye ati iyi ntambara turana kitari buhere kiretse twemeye canke mu baye ready canke tayari ko iba generalize mu karere kose. Natwe ntibikunda kuko duhafitiye inyungu n'ama investissement menshi agenda atandukanye. Nitwabire kuko igihugu c'u Rwanda kiratana mu mitwe neza na neza n'igihugu ca Kongo. Ibi natwe ntavyo dushaka, nihaboneke solution diplomatique. Nico gituma mubona muri no minsi bama bari muri diplomatie, biyago diplomatie, cessez-le-feu n'ibindi bigenda bitandukanye, kuko ntibari bitetse ko Wazalendo, ntibari banamuzo mu Wazalendo ko yo bahangaye canke yo bahagamye mwizosi yomeze nka ryagufa ryafata cagi koko kikavuga ati ngo nkizi kigufa ndabafanye. Nababiye ko batari biteze ko no Burundi bwogaragaye hiyo mu rasirazuba bwa Kongo. Rero vyarabakomeranye, baremeye batanga amakondisyo, ariko izo kondisyo uzisomye ugacura abacisekedi umuvuduko afise harimo guhindura ibwirizwa shingiro, kwiyongera manda ikurikira n'ibindi bigenda bitandukanye. Na riga bakongomane bavuga ko Tshisekedi ubatamanda akeneye ordre de mission, nta bindi abandanye igikorwa ciza ariko arakora kandi akabikora mu mpande zibiri ku mirongo y'urugamba. Tshisekedi yifashe neza no mu guteza imbere igihugu ca Kongo. Naganda babwire ko Tshisekedi niwe mukuru w'igihugu wa mbere hano muri Afrika mu myaka ibiri amaze yubatse universite zirenga 8, yubaka aeroport, yubatse universite zirenga 11, yubaka aeroport 6 n'ibindi byinshi bitaro n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Nico gituma rero abakongomani bamaze kuguruka bafise ubwenge, ntoza kubabwira ngo Tshisekedi tiwere, Tshisekedi ariba, Tshisekedi detourne les fonds n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Barikanguye kuko barakompara akavuga ati est-ce que Tshisekedi muri nome ya manda maze Joseph Kabila muri 18 yakoze iki, Laurent Desire Kabila muri 18 yakoze iki? Bisigura rero ko ubu byo bigoye guhenda umwene gihugu umuhenda yabishatse. Reka rero tugaruke tubabwire neza na neza bimeze gute. Olivier Duhungirehe yarakoze inama ku munsi w'ejo wa gatandatu ari kumwe n'abadiplomate baserukira ibihugu vyabo eka n'abandi baserukira inyungu zabo, abadandaza n'ibindi bigenda bitandukanye, ama ONG hariya mu gihugu c'u Rwanda. Ico yabasa
basavye gihura n'ivyo Paul Kagame canke n'ivyifuzo vya AFC M23 RDF inkotanyi abasogosi bariko barasaba canke bifuza ko bija ku meza y'umwumvikano na leta ya Tshisekedi. Reka duhure neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohi Podcast TV, ndizera ko umuguwe neza, ndabifuriza amagara meza nkuko bisanzwe, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Kuri no munsi ni ku munsi wa Mungu, ni genekerezo rya 31 ukwezi no kwa gatanu umwaka no 2026. 31 biba bisigura ko ari itariki ya nyuma irangiza ukwezi, tukaba dufunitse canke turangije kuno kwezi kwa gatanu neza, tukakurangiza no munsi wa Mungu, aho benshi bitabiriye canke bagiye guhimbaza Imana mu bemera Imana n'abayisilamu. N'ahari abayisilamu kwa Mungu barasenga ntibasiba n'umunsi n'umwe, ariko abadivantiste n'abandi bo ku munsi w'indwi bakaba baraye babikoze ku munsi wa gatandatu. Na leta y'iwacu c'est un pays laïque, igihugu cy'u Burundi c'est un pays laïque, ntigifatira ku idini na rimwe nkabwiye zava ngo leta islamique n'ibindi byinshi. Amadini na kare musanzwe muzi ivyayo. Rero sinokwibagira gukengurukira mwebwe musanzwe mudahengesha kudukurikirana muri mu gihugu caho ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika muri rusangi, Amerika, Asia, Oceani, Madagascar, Uburayi, eka mu mfuruka zine z'isi. Turabatahije twongera tubaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa Mungu. Igenekerezo ni 31 ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Ikaze rero tuje mwidonido neza na neza. Nkuko nabibabwiye mu ntangamarara, leta y'u Rwanda Paul Kagame RDF AFC M23 Lady Tabara twigwaneho ibintu vya banki, ibintu vyanse bako hashira uburyo batari barateguye, harimo ama imprévu, ama contre-etat n'ibindi vyinshi kubijanye nuko abana b'u Rwanda bahahereye. Igisirikare cy'u Rwanda cigabuyemwo kabiri, RDF irikirajyana, basigaye babwira genda commandement kanka gutangwa, n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye mu mabanga ya gisirikare hariya mu Rwanda. Ibintu ntivyoroshe, ubuzima bwarahagaze, abavyeyi amarira, imivumo n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye ku gihugu c'u Rwanda. Dimwa vyafashe tournire canke vyafashe inzira u Rwanda rutari kwiteze n'abafatanya bikorwa babo ari bo muri ivyo bihugu biba bishaka kwiyibira, kwica no kudurumbanya akarere muri rusangi. Nababwiye ico bafatirako, d'abord basuzugura Tshisekedi, livreur de pizza, umwana wo muri bourgeoisie, umwana yakuze yidekera yirira imirete, umwana atarashe atarumva urusasu ruhuhira n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Baravuga ntibaharura ko hari ikindi gisirikare canke igisirikare ca Kongo cokomera canke kigakomezwa ku rugero kiriko. Wazarendo bo ntibana baharura kuko basanzwe babaharura nk'abavoyu. Murazi ko intambara igitangura ariko baguma babita, ariko ugiye kuraba ku mirongo y'urugamba Wazarendo niyo ibatigisa, kuko Wazarendo nta masezerano namwe igaragaramwo. Idoha ntirimwo, Suisse ntirimwo, Washington ntirimwo, Kenya ntirimwo, nta hantu na hamwe Wazarendo bagaragara. Nico gituma rero intambara yababereye imbiri bindwe, kuko naho FARDC igira seserofe Wazarendo irabandanya, naho FARDC yohagarika Wazarendo barababwiye ati twe tuzobandanya. Murumva ko ni ibintu bigoye cyane ku mirongo y'urugamba. Nico gituma mwumva za turi mbamba zidahagarara. N'ubu imigwano ni myinshi, amakuru muri Rubaya turiko turayegeranya, imigwano yasubiye gusubira butoto, kuko Wazarendo barasubiye kwipanga neza na neza na FARDC. Ubu bari equipe ukuntu naho bitoroshe. Imyidogo muri Wazarendo irahari, nababwiye ba Wazarendo baratandukanye, mboni bamwe kwizina objectif ni imwe, target ni imwe, ariko
iyobowe n'abashefu batandukanye nk'uko bahora ari imigwi itandukanye. Rero hariho abigwanako, hariho abarira ko badahabwa ibikoresho rutura, hari n'abazarendo batubwira ko bakoresha udukoho duto tutagezweho za AK-47 arizo Kalashnikov, ariko izi mbwebwe za Sarambwe RDF M23 bakaba bakoresha ngo ibikoho bigezweho amarerere bazita gute les armes de pointe umva bivyisunga na technologie igezweho. Rero izo condition nizihe turabanza dutahure ko Paul Kagame canke u Rwanda imbere yuko rusaba ibirugiye gusaba rwagiye murasirazuba bwa Kongo rufise ibintu bitwenza cyane. Ubu haratangwe kuba ikintu citwa paradoxe canke akabaho contradiction canke sinzwe no bisigura neza mu Kirundi, ariko murabona ko hari hihungabana. Ati bimeze gute? U Rwanda rwagiye muri Kongo ari pays ifise droit de protéger la protection des minorités, ariyo protection des Tutsi. Iki musanzwe munsi ko ariko kiri défendre et protéger les Tutsi. Ica kabiri catumye abanyarwanda ba motif batanga kuva za 2012 niho tatangwe kumvikana cyane gose, ariko mwibuke ko bagiye kuva mu 1996. Yindi motif ni menace ya FDLR canke ngo FDLR threat towards Rwanda. Ibi bibiri rero nivyo vyamaze kuvyara ikindi kintu, kandi iki kintu kikaba giteye uruhagarara ku ruhande rw'u Rwanda, kuko ngo badashaka ko amakungu abimenya, kuko u Rwanda ruzoba rugiye guta credibility. Leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi basanzwe bafasha u Rwanda bazo bagiye kugaragara nabo nyene, hanyuma Kongo ishoboye gutsinda ino ntambara ikaba ibaye vainqueur yatsindwa, naho Rubaya bigaca bigaragara ko u Rwanda Leta zunze ubumwe za Amerika bazanwe n'ubusuma no kwiba. Nababwiye ko binjiye bafise objectif canke bagaragara nk'aba sauveur, nk'aba protecteur baba minorité b'abatutsi, hanyuma bakagenda bafise iki bita ngo menace des FDLR. Uko niko bimeze, nizo argument zibiri zatangwa. Ariko no munsi ugiye kuraba sivyo bivugwa. BBC yari yaranditse n'ibindi bimenyesha makuru mpuzamakungu biremeza neza ko u Rwanda rwamaze gutakaza ino ntambara, batabona iyo biriko biraja, kandi u Rwanda objectif yabo yamaze kugaragara ko ari Rubaya. Ibi navyo bikaba vyavuzwe canke vyatanzwe mu cegeranyo inyuma yaho bigaragaye ko intambara ya Rubaya igiyemwo umufaransa. Twarabibabwiye, hari abavuze ngo ivyo sivyo n'ibindi vyinshi, ariko ndazi ko mwagiye murabibona ku mbuga ngurukana bumenyi, kumbure mwemera ziri professionnel gusumba ivyacu, izo za RFI za BBC n'abandi mwaruse ko bagumye babigaruka koko ngo il y a présence de l'armée française hariya muri Rubaya. Ngo nico gituma benshi bagumye bavuga ngo Wazarendo yagerageje kwiboma ku gihome kirasubira inyuma gato yikwipanga kugira yarume na FARDC. Nivyo abasirikare b'Abafaransa bari muri Rubaya, kandi ibi nta nkeka twarabibabwiye, kuko abazarendo tuvugana abaduha n'amakuru baratubwiye ko bumvise abazungu bavuga igifaransa, kandi hariho nabo bamaze gukomeretsa niba batamaze kubica, ariko nimumenye ko Abafaransa bariyo. Rero indimi yarahindutse, no hari ibi vya contradiction canke paradoxe. Bimeze gute? Ubu barahinduye imvugo, bobo bavuye muri droit de sauver et de protéger, ubu bagiye muri droit de taxer. Niho ngomba gushika. Barahevye ya minorité, barahevye ya menace ya FDLR. Ubu ico Rwanda ko rwasaba c'est taxer sur la cité minière de Rubaya. Mvuze taxe bisigura iki? U Rwanda rwasaba ngo pourcentage ku butare buzokomeza ugucukugwa muri Rubaya. Ndimutwenga. U Rwanda rero ubu ico riko rwasaba, imigambi rufise, intambara yaranse, barakeneye pourcentage ku butare canke ku bizocukugwa muri Rubaya. Muravyumva? Twavuye muri Tutsi minorité, tuva muri menace des FDLR, ubu tugeze gusaba iyi pourcentage. Ubagiye ko arasaba u Rwanda ko rasaba ama pourcentage, rurabitegekanya gute? Nuko rero reka ndababwire murantunga, kandi ababwira ukungene u Rwanda canke ibintu u Rwanda rusaba. Ikintu ca mbere u Rwanda ravuga ati twe turi tayari guhagarika intambara, ariko ibi bintu ndagomba ndababwire barabikoresheje kwa Joseph Kabila, barabikoresheje kwa Laurent Desire Kabila. Nimubone Laurent Desire Kabila hagera umwanya bikamera nk'ibicureshe, mukabona kwa Joseph Kabila atwaye 18 ans
ata kindi kintu catari kiboneka bakavyonzi intambara n'ibiki ari free vyaba ari ibi yemeye ibi ari byo bariko baraha Tshisekedi ngo avyemere hama intambara ihere ibintu bidashoboka naje ubwanje nka Fleur Patriote ntavyo no kwemera. Ikintu ca mbere barasaba ko Kongo itanga Rubaya, barasaba ko Kongo yemera ko itanga Rubaya ngo yapartene ku Rwanda, ariko Rubaya inyungu za Rubaya mutegere neza, inyungu za Rubaya zibe géré par le Rwanda au niveau international. Bisigura umunyamerika ashaka ubutari bwa Rubaya u Rwanda ariko rubigira ko accès nini nimba ari mu Faransa nimba ari mu Shinwa nimba ari iki inyungu zose za Rubaya ziba géré par le Rwanda. Iki kintu ndibaza ko namwe naho wanyoya agasara bwaye ko ibintu topfa warabisinye topfa waravyemeye. Sasa ico ni kintu ca mbere bafata bagashira imbere kugira barabe ko ngo intambara yohagarara. Ica kabiri basaba ngo ni RDC ihagarike imigambi yose iriko irakora, ngo Kongo leta ya Tshisekedi ihagarika imigambi yose iri kirakora yo kubaka amahinguriro yo guhingura amabuye y'agaciro ubu butare. Bisigura ko ntibashaka ko Kongo yubaka izine ya transformation canke ya production ya ma or ya ma coltan ya ma cobalt ubu butare bwose buri muri Kongo, surtout mu burasirazuba bwa Kongo, surtout muri Rubaya. Barashaka ngo Tshisekedi hagarike avavanure niyo migambi yo kubaka ayo mahinguriro kugira tutahurane neza. Reka ndabibutse ko amasezerano yose bagiye baragira u Rwanda rufite amasezerano rwarasinye na Leta Zunze za Amerika na Kongo bivugwa ko ngo butare buzoza ngo Amerika niyo hatsindira buzoza buracukugwa muri Kongo buca bujanwa guhingurirwa mu Rwanda no muri Uganda kugira ngo bive mu Rwanda bijanwa muri Leta Zunze za Amerika canka handi Amerika igomba kubudandaza bwahinguriwe mu Rwanda. Dimwe u Rwanda gwashaka muca muvyumva transit hamaruro nk'ikinyungu yago banibe kuko murazi ibintu babiyoye biri tuve na biva muri Kongo bikaja mu Rwanda kubitransforma. Urumva ko hari utuntu tutuvunjivunji Kagame yategetswa kuguma yironkera na leta yiwe. Ibi rero Tshisekedi aho Kagame yagiye kubona ko bikomereye canke Leta Zunze za Amerika zabone ko bikomeye, Tshisekedi yubatse uruganda ruhingura oro ruhindura ubutare bw'inzahabu mu ntangira nta namezi abiri yahetse. Uru ruganda twarababwiye mwana narubonye naho moja kuri internet murarubona. Uruganda rwa mbere go transforma amarengo d'or kwaramaze kugira, izindi nganda ziriko zirubakwa. Rero u Rwanda ico rusaba ko Tshisekedi yohagarika izo nganda zose hanyuma ngo baze babandanye umugambi wabo woko ubwo butare buzova Rubaya n'ahandi bugenda mu Rwanda babutransforme hama Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, ivyo bihugu byose rutura bibushaka biburonke buvuye mu Rwanda. Eske ibi leta ya Kongo n'uyu muvuduko Tshisekedi mubona ariko arakorako mubona ko ibintu azohava vyemera? Murumva ho kanamwe nk'abakongomani ibi bintu vyozunguruka mu bwonko bikazunguruka neza bikagumayo? Sinibaza. Ikindi kintu asaba arasaba ngo Kongo ngo isangire ubutegetsi na AFC M23. How come? abantu bararinda kabisa. Arasaba ngo ibi vyose nyuma y'ivyo turasaba kandi ibi mwibuke ko AFC M23 nayo ivyo nyene ari vyiriki yasavye muri Doha, nivyo yanasavye mu masezerano yose yakora agenda baragira. Barashaka ko AFC M23 iba integre muri leta ya Tshisekedi aba basirikare murambabarira izi mbwebwe za sarambwizi. Hari abantu bakunze ndakagire ko naka mutahure neza. Hari abantu bambwiye ngo Fleur nguvuze imbwebwe ngo butukanye simba ntukanye mutahure. Umuntu yisi intare kwita intare ho muravyemera ko ari bo bisi intare, muremera ko ari bivuga ngo ni intare za sarambwe. Sawa umuntu akubwiye je ndi intare mugo wa mwana ariza neza ugasanga ni nyongore ugacuvuga ati we nturi intare uri nyongore. Eske ni gitutsi jambo nabi imbwebwe ni gikoko mu bindi. Je rero nabonye ko akazina kababereye ni imbwebwe za sarambwe kuko intare nimbwebwe hari ukuntu ucamva ko nyene noneho intare tuziza hano hamwe. Intare ziri mu Burundi gusa na nico gituma muze hano hitwa kuri Ntare Rushatsi house hano twobiteba ko cyane. Murumva rero ko bashaka ko Kongo isangira ubutegetsi na AFC M23. Ibi bintu gabasha mwe mubona kure mwe mu nkurira ibi bintu vyokunda.
AFC murazi ko ishaka ubutegetsi ari ba Corneille Nangaa nibiki. Muharure ubwicanyi bamaze gukora mu burasirazuba bwa Kongo, amamanda d'arrêt international, amaraporo ya ONU kubijanye n'agateka kazina muntu, abagore bafashwe ku nguvu, abapfuye, impunzi. Uyu muntu kabisa yakoze ibi arabereye kwicara hariya ku ntebe y'ubwami canke mu bwami. Mbega aba ba M23 ko tuza arabanyarwanda na Paul Kagame avyiyemerera biciye mu baserukizi bagenda batandukanye, arashaka ko abanyarwanda baja mu gisirikare ca Kongo ca FARDC. Tuzi n'ivyari n'ivyari nukungene ari intambamyi kubo Joseph Kabila yari yaramaze gushira muri leta ya Kongo. Ibi ndibaza ko bidashoboka kuko ibi uko babisaba niko babisavye kwa Laurent Desire Kabila, niko babisavye kwa Joseph Kabila. Ndibaza ko Kongo itashoboye kuvyemera na gato, ndibaza ko idashoboye kuvyemera na gato. Nuko nababwiye kandi mu ntangamarara ko Olivier Duhungirehe mu nama yakoze n'abadiplomate, abaserukira ibihugu vyabo n'abaserukira inyungu zabo, abadandaza n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye mu Rwanda, yasavye ko ngo leta z'ubumwe za Amerika zoreka kubonera u Rwanda ngo mu kubapressa mu kubafatira ibihano, ngo kugira intambara ihere, ngo na Kongo nibayishire ngaha hanyuma bayipresse nayo nyene bayifyonde ngo yemere nayo ngo bicare ku ntebe z'ibiganiro. Ubu bose bakora prone ibiganiro kuko urusasu ku mirongo y'urugamba basanze ko ngo utarajya mu muhana wibaza ko iwanyu bacumba bunini kandi ngo na nyina wundi aravyara abahungu. Basanze rero bitoroshe, ubu bariko barasaba ibi vyose mejeje kubibabwira. Nimugumane na Fleury le Patriote kuri Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Mwarahezagiwe, mugira umunsi wa Mungu mwiza. Ndabibutsa ko na Fleury Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.